Karibu mugabo mwiza. Umunsi watashe kare. Merci. Urakoze byabaye ngombwa. Okay. Mwiriwe papa Happy. Mwiriwe. Nari kumwe na Dr. Ben mu cyumba kwa Rebeka. Yari karamu mu muti yarazanye. Mbona bitari byoroshe kumuha umuti. Hamwe n'ibifungo by'ishati bifunguka. Oh. Suko byo mpamvu. Ahubwo hari hashushe cyane. Okay. Evolution ya Rebeka ubona gute? Bimeze neza. Ariko aratora mitende. Biriko biraza. Ego sheri. Uretse ko yashoboye kugorora ukuboko. Byatumye nongera kugaruka n'icizere. Ahubwo no gushimira Dr. Ben kuko ariko aritanga cyane. Byiza cyane. Urakoze cyane Dr. Ben. Bandanya umukurikirana. Niyo byagenza neza. Impembo yawe irahari. Murakoze cyane. Tuzokora uko dushoboye. Dr. Ben, umugabo yashitse kandi mba ndamukumbuye. Sinzi rero ko nta kibazo. Nakane naheje kumutera umuti. Gusa mugerageze kuza muramutera urushinge nabazaniye kabiri ku munsi. Ikindi nacyo nababwira niko mugerageza kumukoresha sport cyane. No kumugorora umubiri. Merci beaucoup Dr. Ben. Tuzabikurikiza. Sawa. Sawa. Nakwibariza ndafise akabazo mu mbano kubaza. Ndakibazo. Hano ndafise address ndiko ndagenda ko. Bonyeka kuri IDAK. IDAK? Yahikorera. Oya. Oya Juma naho nzi. Naho nzi. Sawa. Oh, sister. Sister. Ni sawa. Reka ndakubatse. Byo muhungu yekara kubazo he. Kambaza ngo kuri IDAK ntaho nzi. Haje ndo ngaha mu karere mba ndahazi haba haha. Ku IDAK. Tindahazi. Urabona? Iyo IDAK nishira hamwe. Abazungu urumva bashinze mu Burundi. Urumonyanyi wese wamemere 40 miliyoni. 40 miliyoni. Tindahazi. Ahubwo iki yari ngana kimwe. Wewe muhamagare. Mubwire ko wamenye. Yega nitwogura na komisiyo. Ushumva gute? Garuka. Isawa shefu. Isawa. Urameze neza. Yego ndameze neza. Warumbwiye kuri IDAK.
Yego, kuri IDAK. gahazi. Wow. Erega ni ngaha hafi nyene muri aka kayira kaduga nuko. Gusa nyene turabizi ko gutora amahera. Ibyo gutora amahera menshi turabizi. Rero nitwogenda ngo twakwereka uko nyene. Uraduha nka 200 Nta kibazo. Nubwo yaba 500 je nubahereza ntangorane. Unyereka kuri IDAK bampeze amafaranga amagende. Amahera ugiye gutora ni menshi kandi turabizi. None 500 wacha tuyagabura gute? Gira 600 tugabura 3 je n'umukobwa. None ari cyo bitwaye? Ntangorane sisa muri 40 million ngiye gutora. C'est bon. Rega ni gahe imbere. Si kure cyane burya. Ariko rero muri ico kibanza urabona urazi n'amashami y'abazungu kuntu bama bakora nta kintu na kimwe kiri electric winjirana nta n'ibintu vy'amahera vy'amadevisi winjira uko nyene umeze ugasohokana amahera yawe akwiye kuko hariya umva amamashini abashaka ibintu bavuruga baranka ko winjira muri systeme zabo ufite amatelefone ibiki kandi namara umva ko ugiye gutora ayandi ntiwinjirana ayandi rero sinzi uko ubibona nta kibazo gusa hano hantu sindahamenyereye neza kandi sindanazi no kuharura amafaranga. Ubona ivyo nibisanzwe umviriza we ntugira ikibazo kira telefone ega amatelefone tuyinjira n'ibintu vy'amahera nkaye we wimfatira ibi reka jewe ngende amahera ndayagutora kuko je ibintu vyo gorora amahera ndabizi reka ngende ndayatora ndayakuzanira sivyo none oya mumbabarire cyane siko we kuri umwana w'umuhungu sindakwizeye neza ubona gute uyu mukobwa ari wagiye akayantorera kange nakaraba bro naje ntabanizeye ni miliyoni 40 ugiye gutora mugabo ibyo byose urabikora ayo amashenete ibiki ibyo byose nivyemerewe kwinjira n'amashenete byose ni sawa ni sawa ndazi ni muri IDAK nanje gutora aya mahera sinzi ko mwonjana mukanyereka aho bayaharuri IDAK akira mukobwa si muri IDAK si muri IDAK kandi ariko bambwiye abona abasuma bakubesha abasuma ya Mama Happy, Sabwe. hari ikibazo nifuza kukubaza mugore wanje. Mbaza nta na kimwe mutware wanje. Ndakumva. Ni ikibazo cerekeye Rebeka. Kubera iki tutamuronderera umukozi akaza aramuba hafi akamwoza akamwitwararika tu vois tout ça. Ariko sheri, ukuntu ubona Rebeka ameze, ubona ari kuzanira umukozi. Iyo baje kumufata nabi, kuko ni hamwe yo mwita hari uko duhari. Sheri, je ndabona ata mpamvu nimwe yo kuzana umukozi. Basi tumutware kwa muganga bamuvura abayo. None sheri, Ben numwizeye. N'umuganga mwiza kandi yabinonosoye. Je ndizera neza ko azomuvura agakira. Hama kuvyerekeye kumwitaho navyo. Je ndahari. Hari n'abakobwa babiri muri ino nzu. Urabona byo tunanira.
Okay. Yari juste mwago kwiyumvira mwaye nziza ishoboka. Sino twijyamire. Santi vyuka. Oh my god, happy. Umunsi ntabwo ari Samedi. Please, reka ndyame. Santiana. Vyuka, umunsi ndagufitiye amakuru meza. Ahubwo vyo ko ndakubwira. Unyereka shawe ndakuzi. Shaka kuryama, happy. Santiana. Uretse ko James ari no mu Burundi. Uvuze gute? James yaje. Dada yaje kubimbwira. Ahubwo vyuka witegura natwe tuje kumutegera. Mana yaje. Hari haheze imyaka myinshi ntakira amakuru meza nk'aya. Mbega umugisha mu gatondo. Ntegeze kugenda ntwaye na mama wanje. Azoba aronse n'akaryo keza ho gusohoka. Ntutingiwe kunyegera. Ndakwiyamye. Wowe uri umugore w'igipfu. Ariko chérie, uzuko mu rwogeze ryari. Niriye kosa nakoze, ubwo tumushira mu namuhero. Benda gukunda. Ziba. Ngo urankunda. Yaba nkunda, wari gukora ibyo nakubwiye. Yenda ukayibana mu hakika. Ni gute twokuca inzira karengane? Umwana muto atazi ikintu na kimwe. Tumuce tumura amakosa yacu. Ntabwo ari amakosa yacu. Ngo amakosa yawe. Wewe mugore w'ikijuju utiyumvira. Nakubwiye ko tamugambi mfise kuvyarana nawe. Ariko uza gutwara ibyo utwara. Yego gutwara ikiziga mu nda. Sa Ben, ni gute ushobora kwatura ijambo remereye nk'iryo? Ukagitura ku mwana wawe. Umviza ndakubwira ikintu kimwe. Uyu mwana nzomuvyara kandi azokura. Anyene muri iyi nzu kandi azaca zongira.
Mama, numva afise umunezero udasanzwe mu mutima wanje. Uramwibuka James? James umwe yakunda kuza muhira. James twiganye. Yaraje. Kandi yavuze yuko adukumbuye akeneye yuko tuja kumutegera. Ubu rero turagiye. Uzobona se n'amahirwe yo kuja hanze uhumeka imwe zo hanze. Maze urabe n'ingene izuba risa neza iyo yiriko rirarasirana. aho yafura igihe yahereye abagore sinshobora kubyumva none nk'ubu ari mubi. Mama happy, mama happy. Mama, uri mwiza cyane ndakwishimiye. Ndakora uko nshoboye kose kugira nshobore kubona umunezero mu maso yawe. Jewe na Happy duhora tugusengera buri joro n'umutaga. Buri munsi samedi tugenda kuvuga ubutumwa. Ndizera neza yuko niyo twabwira ubutumwa abantu bashikijana bagakizwa ku bwacu. Izoba ari impamvu Imana yoshobora kutubabarira ikishura amasengesho yacu. Santiana ari Tugende. Mana yanje Santiana wateye ubwenge mama wamuzanye kubera iki? Kubera ko atari umuntu. Kubera iki iminsi yose mama wanje wamushaka kumufata nk'igikoko. Iya buri mu kibanza ciwe. Wowe byo kuryoheye. Santiana mwana wawe. No! Nushaka kunyita umwana wawe mugihe udashobora guha agaciro umuvyeyi wanje yanyibarutse.